الله أكبر. Umunsi mukuru wa Eid el-Fitr wahimbajwe kw'irigenekerezo rya 21 Ndamukiza, aho twashoboye gushika mu Nyakabiga ku musigiti mukuru wari witabiriwe n'abayisilamu sinzi, abaserukira abandi mu idini rya Islam n'abandi banyecubahiro batandukanye. Icegera c'uwuserukira imbere y'amategeko Komibu, Ndagijimana Pote Othman, yabifurije umunsi mukuru mwiza, aboneraho kubibutsa ko ari akaryo ko gusabikanya n'abandi. Bismillahirrahmanirrahim. Kuri uyu munsi uri hejuru uhuriranye n'itariki imwe y'ukwezi kwa 10 bita Shawwali, twisunze ikirangaminsi ca Kisilamu. Twaramutse abayisilamu bo mu gihugu cose eka naho kw'isi yose bahimbaza umunsi mukuru wa Eid el-Fitr, mu gihe bari bamaze iminsi 30 yose bisonzesheje. Rero nk'icegera c'userukira abayisilamu mu Burundi, kw'izina rya Mufti, kw'izina ry'abarundi duserukira, turifurije umunsi mukuru mwiza wa Eid el-Fitr abayisilamu bose bo mu Burundi n'abahandi. Tubifuriza yuko koba akaryo keza ko gusabikanya ivyo barose, byaba bike byaba vyinshi, basabikanye kandi s'abayisilamu gusa n'abatari abayisilamu nabo nyene babone yuko uyu munsi ari umunsi mukuru koko bawunezererwemwo, kandi kaba akaryo keza no kubandanya inyifato nziza, kuko Imana bahora batinya muri kwezi kwenda kwa Ramazani ibe y'Imana nyene, kandi bazokwama batinya n'inyuma yako. Abandanya amenyesha kuguma ari umunsi mukuru w'umunezero naho ushitse ibintu biguma bizimba. Kubijanye naho n'ubutunzi canke iduga ry'ibiciro, si mu Burundi gusa no mu bindi bihugu turumva yuko ibintu bitera biduga, mugabo igihambaye suko ibintu biduga, ahubwo igihambaye nuko tworondera umugambi canke intumbero twofata kugira ngo ubwo bukene tubugwanye. Ku ruhande rw'iwacu twebwe nk'abayisilamu uguma ari umunezero. Uwo munsi mukuru wa Eid el-Fitr uhimbazwa inyuma y'iminsi 30 y'amafungo.